umbiza ndakubwira, reka gucika intege, reka kwiheba, reka kwihebura. Nturabe ibyo uri kuracamwo, ariko umenye ngo uwo nizeye, haleluya, uwo wizeye, uwo nizeye arusha inkomezi ibiriko birakugwanya. Bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusura guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Mana data rugira byose uri mu ijuru, Mana yera, tiye bugufi muri iki gitondo ciza. Mwami Mana, nje nifatanya n'inyoni ziriko ziraririmba zivuga Mwami Mana ubukuru bwawe no gukomera kwawe, ukuntu zitwararika, ntizirima, ntizigira ibigega kandi ntizimbura, ariko zigaburira uko bukeye n'uko bwije. Natwe abana b'abantu waremye mu ishusho ryawe kandi ukaturema kubw'umugambi wawe mwiza. Mwami Mana, ntiworeka kutwitwararika. Nico gituma natwe nk'abana b'Imana dukwiye kugushima uko bukeye n'uko bwije, kuko tugwishiriza imvura yawe y'umugisha uko bukeye n'uko bwije, kandi ukaturindira mu buntu bwawe. None muvyeyi mwiza, ndagushimiye kuri urwo rukundo n'ubwo buntu butangaje. Hama icubahiro cose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen, amen. Rero ijambo Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo n'ibyo ducamwo vyose Imana ibiturindiramo. Haleluya. Ntidutega ubwoba n'ibyo ducamwo n'ibyo tubona bidukikuje, n'ukuri uri mu kumwe n'Imana ntacu uzoba. Haleluya. Kuko Imana yarabidusezeranije kandi Imana ntishobora kwivuguruza ku isezerano ryayo. Reka rero dusome muri Daniyeli igice ca 3, turasoma kuva ku murongo wa 24 dushikane ku murongo wa 26. Haravuga ngo maze umwami Nebukadineza asimbwa n'umutima, ahaguruka n'ingoga abaza abajenama biwe ati, mbega harya ntitwatereye mu muriro abantu 3 bo baboshwe? Bishura umwami bati, koko nibo mwami. Arababwira ati, erega ndabona abantu 4 babohoye bagendagenda mu muriro hagati, kandi ntaco babaye, kandi ishusho y'uwo 4 isa n'iy'umwana w'Imana. Maze Nebukadineza yigira ku muryango w'iryo tanure ry'umuriro uhinda, ashirijwe hejuru ati, yemwe Shaduraka, Meshaki na Abedinego, mwabasavye b'Imana isumba vyose, nimusohoke muze hano. Nuko Shaduraka, Meshaki na Abedinego baca barasohoka bava hagati mu muriro. Maze ivyegera vy'umwami, abaganwa intwazangabo n'abajenama b'umwami bakoranye bitegereza abo bagabo, basanga umuriro utashoboye kugira ico bagira ku mibiri yabo, kandi n'umushatsi wabo ku mutwe yabo utababutse, n'imitamana yabo ataco yabaye, haba n'akarangu k'umuriro bonukako. Amen. Haleluya. Murumva yuko ngo bamaze kubona yuko aba bahungu babaye abizigirwa, batoneshejwe n'umwami, ishari ntiryabuze kuba. Haleluya. Ishari mu bandi babana ntiryabuze kuba, barondera ingene bashobora kubagirira nabi. Hanyuma aravuga ati, kugira turonke ikintu dufatira kuri aba bahungu, nta kindi twokora, tubafatira ku Mana yabo. Haleluya. Mwumva ingene barabizigirwa. Ese ico duha umutima w'aba bantu, barabizigirwa ku buryo barondera ikosa bo batora ko kugira ngo babagirire nabi, bakarondera inzira zose zishoboka bakabura ikintu na kimwe kibi bakoze. Haleluya. Hanyuma ngo baca babwira umwami atumviriza rero, ati umwami ngo amanika ngo igishushanyo, arakibumba igishushanyo, aravuga ati, rero ubu dushinga itegeko ko abantu bose bo mu gihugu cawe bazokwikubita imbere y'iki gishushanyo. Utazokikubita imbere azohanwa. Igishushanyo barakimanitse, abantu ngo barababwira ati, mukumva inzamba ziriko ziravuga imyirongo, amajwi menshi y'ivyuma, ati mukayumva, muzoce mwikubita imbere y'iki gishushanyo. Aba bahungu 3 ngo bavugije, bobo ntibigeze bafukama, bagumye bahagaze bonyene. Baca bagira iki? Banyarukana inkuru ibwami, baramubwira ati, mbega urabizi baba Yuda
b'Abayuda ntibigeze bunamira igishushanyo washinze. Umwami ntiyavyemeye, arababwira ati genda mu bampamagarire, ngo baraza. Arababwira ati umviriza rero, ati jengene ntimwashoboye gutahura neza itegeko nashinze. Ati mukumva amajwi y'inzamba n'imyironge n'amakembe bivuze, ati muce mwikubita imbere y'igishushanyo. Baramubwira ati umviriza mwami, turakubaha, atariko ntidushobora gupfukamira igishushanyo. Ati iyo twizeye yo mwijuru yari mwijuru n'isi, niyo yonyene gupfukamirwa, niyo yonyene dushobora gupfukamira, ntidushobora gupfukamira igishushanyo. Nebukadineza arababwira ati none mwe muranzi neza, ati ninde ashobora kubakura mu maboko yanje? Baramubwira ati mba tukubwira inkuru utaruzi. Haleluya. Ati Imana yacu dusavye ishobora kudukiza, ati kandi naho itonadukiza ntidushobora gupfukamira igishushanyo, tuzopfa twebwe tukiyizeye, ntidushobora gupfukamira igishushanyo. Ati murazi yuko igihano kibarindiriye nukubata mwitanure ryaka umuriro. Arababwira atumva ibyo twebwe sibyo twitayeho, twitaye gusa ku Imana yacu ariyo yonyene dukwiye kuba. Murumviye determination, murumva ukuntu kwiyemeza akavuga ati ntidushobora guhemukira Imana, hako duhemukira Imana two kwemera tugaheba ubugingo bwacu. Haleluya. Ngo bagira iki? Ngo batumwa marababwira tumvirize, genda mufate uyu muriro muwatse ugira uburakari gusumba ku madogre ngira 10 fois plus ko ari kuraka. Ngo baragenda barashiramwe inkwi barakomanya, hanyuma barababoha ngo babajugunyira. Ariko igitangaza cyabaye, haleluya, nuko ababataye ari bo bahiye. Ngo bashitseyo, haleluya, haleluya, Kristo umwana w'Imana nzima yari yashyize mu itanure ry'umuriro. Umviriza nkubwire muntu w'Imana, reka gutinya biriko birakugerageza, reka guhemuka, yizere. Haleluya. Itahemukiye aba niyo nawe ukorera, niyo nawe wizeye, niyo idashobora kuguhemukira nawe. Haleluya, haleluya. Ngo Kristo yari yashitseyo afata umuriro umara uburakari. Ngo hanyuma ngo cyakoze cy'umuriro yakoze ni kimwe gusa, waturiye imigozi yari ibaboshe. Ngo hanyuma ngira bari muri ruwanje yadokasyo mu muriro na Kristo hagati yabo. Haleluya, haleluya. Imana kuko ishoboye vyose kandi izi guhishura amabanga hishijwe. Ngo umutima wa Nebukadineza ntibaguma mu gitereko, ngo yegera mu itanure. Ngo aravuga temwe, mbega hajya twataye abantu bangahe? Bati twataye abantu 3. Atari kigitangaza mbonye, ati mbonye babahungu nta na kimwe babaye, bariko baratembera mu muriro. Ati kandi ikintu kimwe cyane ati imigozi gusa. Ati kandi ubundi mbonye ari hagati muri bo, ati mbonye afite ishusho y'umwana w'Imana zira. Haleluya. Imana igira iki? Imana ihishura Kristo, imuhishurira umupagani nka Nebukadinezari. Haleluya, haleluya. Ihishura, iramuhishurira, imuha amaso abona umwami w'abami ari hagati y'abajya bahungu. Haleluya. Ngo baratangara, ngo acaravuga ati arabahamagara ati nimusohoke. Umbiza ndakubwira, reka gucika intege, reka kwiheba, reka kwihebura. Nturabe ibyo uri kuracamwo, ariko umenye ngo uwo nizeye, haleluya, uwo wizeye, uwo nizeye arusha inkomezi ibiriko birakugwanya. Haleluya, haleluya, arusha inkomezi ibiriko birakugwanya. Ngo hanyuma ngo abaca barasohoka. Ngo basohotse babaganwa tware bose bari ngaho, ngo baratangara bababonye, basanga ngo nta nagashatsi kamwe kahiye. Impuzu zabo zavuyeyo uko zasa, ngo nta n'umwotsi wabamotako. Haleluya, haleluya. Kubera iki? Kubera umwami w'abami yari yashitse muri uwo muriro. Rero bana ba data, ndabinginga ngo mushire ubwoba, dushire ubwoba twese, kuko uwo twizeye araduzi kandi aradukunda kandi aratwitwararitse kandi afise imbaraga gusumba ibibazo turimo. Haleluya. Ibyo uri kuracamwo
niwiyemeza ukatura kwizera ko atakintu na kimwe bishobora kukunyiganyiza bizokubera uko kuko ibyo twizera n'ibyo twatura ibyo bituremera igitangaza. Haleluya, haleluya. Aba bagabo basohoka mutaraga, ariko abatari bavuganye na Kristo, abatari bavuganye nawe ngo bakija gutereramwe aba bagabo ngo ibirimi by'uyo muriro byarabafashe barasha, byarabafashe kuko nta protection bari bafise. Haleluya. Ariko aba bahungu batatu bariko uburinzi bw'uhoraho, Kristo bwiwe yimanukiyeyo. Rero ntutinye kuvogera ibigeragezo. Hariho abantu babitiye ugasanga bariko bakora n'ibidakorwa kubera gutinya ubuzima bariko baracamo. Oya, buvogeremo, Kristo uzomusangamo. Haleluya. Umva azogusanga indani. Haleluya. Benshi rero batinya kubijamwo, itameye kubijamwo nawe ntajayo, yoja gukora yiye egaza kugira ngo gutabare. Haleluya. Uko yabonye umutima ufise ko wiyemeje, rero ntazoza kugutabara atantambara urimo canke iryo ntambara utemeye kwigwana. Haleluya. Igihe wemeye gutsindwa urumva ntakoyoza kugutabara. Rero hagarara nk'umwana w'Imana ashikamye kandi azi wo yizeye ko ari umunyamaboko atanejwe, azokuneshereza kandi azokugirira neza. Imana yo mwijuru rero ibantera umugisha. Mana data rugira byose uri mwijuru, Mana y'imbabazi n'urukundo, ndagushima Mana kandi ndagukunda. Uri umwizigirwa, we nta nari mutererana abana bawe. Warivugiye ngo mubibagerageza nibagwanya byose ngo sinzobata ngo nzogumana namwe gushika ku mpera y'isi. Rero umuvyeyi mwiza ndagushimiye ko natwe utwegereye uri kumwe natwe, udashobora kuduta kandi udashobora kutureka. Icyubahiro rero cyose n'amashimwe aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kubyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.